na wewe jewe na wewe tulijabona vy'Imana turabasoda ba Yesu tulijabona vy'Imana turabasoda ba Yesu. Dukomere amashi Imana yacu, dushimira Imana ko ibirori bigira bitangure mu kanya. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi n'umutambukanyi wiwe barashitse hano mwa kino kibuga. Nsabe amashi menshi ku Mana. Reka nsabe abemeza ko ari abana b'Imana baduze ibiganza hejuru dushima Imana yacu. Dukomera amashi Imana yacu, twese turi abana b'Imana. Imana yacu yatugiriye neza. Reka nsabe rero mu buhinga bw'ivyuma, kandi we utambuka uze gutambuka vy'ukuri wumva uri nk'umunezero w'Imana, kuko ngo umugisha w'Imana uratungisha, kandi ngo Imana ntiuvangamwo n'umubabaro. Haleluya. Dukomera amashi Imana yacu. Reka nsabe mu buhinga bw'ivyuma ka karirimbo kacu keza ngo reka ndagutambire Mana. Uri mwiza, uri uwo kwizerwa Mana, uri mwiza. Abaririmbyi turi kumwe twese. Abaririmbyi bambaye neza bo muri mairie ya Bujumbura, abaririmbyi batambuka neza, bambaye neza, bambaye impuzu ndende cyane z'abakristo, bambaye nk'abakristo kabisa. Mubamera amashi menshi bo muri mairie, bambaye neza. Abo nabo Komine Musaga, duze ibiganza Komine Mukaza, Komine Mukaza. Haleluya. Mana y'urukundo, Mana y'ikigongo, n'amashati nyene meza cyane. uri mwiza, Imana ni nziza. Haleluya. Uri mwiza. Komine Mukaza na Musangero y'amaboko hejuru baraberewe cyane, bambaye neza, bambaye ivyera n'ubururu n'izirabura. Tamba rero abanyamuji kabisa, abanyagisagara. Uyu munsi tugomba kubona abanyagisagara ingene batambuka, ingene batamba neza. Uca mushira mu kakandi ko mu muji kabisa. Imana y'amahoro, Imana y'imbabazi.
murakoze cyane abubahwa bamaze gushika mu byicaro. Ubu naho ndabona imbere hariho korari yo muri meri, abaririmbyi bo muri meri umenga barakanye, umenga ntibanyoye icyayi. Reka tubivuge uko nyine niko biri. Reka saba bo muri meri nabo, haleluya. Abo muri meri turi mu gisagara mwagomba kwerekana ko munezerewe cyane, ariko reka tuvuge yuko mu kanya barabaha icyayi kabisa. Munywa icyayi, muranywa icyayi na gingembre kugira ngo muce mucangamuka. Ariko komine mukaza na musanteri wayo, iyo musanze amaboko mutakamo ry'ikirundi, tambuka ya ntambo yacu y'ikirundi. Abaririmbyi mubanyerekere, munyerekere ya ntambo yacu, banyerekere kabisa bo muri meri. Gira namwe rero turaba bo muri meri. Aha turi mu gisagara, tugomba kubona ikaze riri mu munezero. Komine mukaza woye, sawa sawa sawa. Turabana b'Imana, mukanya mchasaba chorale walk in the right, chorale walk in the right. Bace bashika hano baze kutwakira umuvyeyi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu atwugurira n'isengesho. Reka sabe protokole badushikanira hano chorale gendera mu muco, nibo baza kutwakirira icese umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Chorale walk in the right, chorale y'abana b'umukuru w'igihugu bashike hano kugira ngo bakire. Ndagutambire Mana, Mana uri mwiza, uri uwo kwizerwa. Mana uri mwiza, reka ndagutambire Mana. Chorale walk in the right. Reka nsabe mu mpera amashi Imana yacu mu gihe turiko turakira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Amashi ku Mana yacu. Mwaka karirimbo karyoshe kazi.
izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda. Mana yacu turagushimiye cyane, turi ngaha duserukira abarundi bose. Mana ugira neza, turashima aya mezi tumaze turi mu buntu bwawe, turashima aya mezi tumaze Uburundi buri mu mutekano. Turashima Mana twaje ngaha kubona twashoboye gushika uno munsi duhema impemu z'abazima. Uno munsi hariho abari mu vyuma, hariho abariko bahema impemu zitari gwabo bongerejwe n'ivyuma. Reka Mana tubanze dusaba imbabazi kuko ngo gushima birabereye abatunganye. Mana ugira neza, rungika mutima mweranda agenda agendere umwe wese ahari amwongorere. Mana ugira neza, turasabye imbabazi, turasaba imbabazi abarundi bose. Mana ugira neza, turakweretse abarundi bagifise agatima k'uburyarya, turakweretse abarundi bagifise agatima tare, turakweretse abarundi bagifise agatima k'inzigo, agatima k'amacakubiri, agatima k'ubunyonyezi, agatima k'ubugunge, agatima ko kurenganya. Turasavye imbabazi Mana nzima aho hose batakugororokeye, aho hose tutakoze ibigutunganikiye. Mana ushobora byose, turi ngaho imbere yawe, turaciye bugufi, turafukamitse amavi y'imibiri n'ay'imitima. Rungika Mana nzima mutima mweranda, yorosha imitima ikomantaye imbere. Mana nzima yo gutangura kino gikorane, banze ugenderera umwe wese abanze yitahure. Ntituze ngaha kubw'umugenzo, ariko tuze ngaha tuzi catuzanye. Iyi misi yose tuzomara ngaha tuze tuyimare dutahura ico icatuzanye ngaha, kandi twitahura n'imitima yacu kimerewe. Mana ushobora byose, indani mu mutima w'umuntu ni kure, ariko turaziwe uko amaso yawe abona ivyikinze. Mana ugira neza, ibyanyegeje byose bizoja habona. Mana ugira neza, garagaza imitima y'abiyorobetsi, abo bose bambaye urusato rw'intama ku mubiri, ariko umutima wambaye urusato rw'intambwe. Bacishe bugufi, bakwegere, begere wa musaraba, baje munsi yawo, ya maraso Yesu Kristo wava igiciro acunshubukire kuri bo, acunshubukire kuri twebwe twese turi ngaha n'abataje bose, baze babone ijuru. Mana ushobora byose, reka dusabire umugisha Uburundi bwacu. Turaze ko waduhaye igihugu ciza, igihugu gitemba amata n'ubuki, igihugu kirimo ivyo kurya byose. Turagusabye akavura kumugisha, turasabye umuco kugira ngo ibiterwa bitotahare. Turakweretse Mana nzima amazi y'igihugu cacu, waraduhezagije ari amazi meza kandi aryoshe. Guma uyabungabunga Mana, guma uyacyorora, abanyamahanga bayahurumbire. Mana ushobora byose, turagushimiye kandi ngene uguma uturinda muri no misi cakiza coronavirus casubiye kurandagata. Turagushimiye yuko naho gifata abarundi bataremba ngo bahemeshwe na vya vyuma, ivyo biduha ivyizero yuko kigomba gihere mu izina rya Yesu. Turagushimiye ko no musi atabantu bari mu bitaro benshi bahemeshwa n'ivyuma kubera coronavirus. Turagukomeye amashi Mana, turagukomeye amashi kuko hariho benshi bihebuye, ariko twebwe twamaturemye kuko tuzi ko tugukunda. Turazi ko twagushize imbere, turazi ko atanumwe azaho gusenga twataye imvumure, turazi ko atanumwe gusaba twagendera maramara. Birateye isoni ugiye gusaba ukabura ico usavye, ariko twebwe iyo dusavye turahimbaye kuko dusaba mu vyadukunda agenda duhaye. Nico gituma ivyo tugusaba byose, ivyo twashoboye kuvuga n'ivyo tutavuze, hari n'ivyatuzinze, ariko urabona ivyo twashatse kuvuga
kandi wabona icyo umurundi wese akeneye kugira ngo abeho neza. Kumubungabunga imitima y'abarundi, abarundi bose babumwe, babe mu rukundo rwawe, babe mu mpetso nziza wabahaye, impetso itababaza, impetso ifise imicisho imeze neza, aribwo Burundi bwatwibarutse. None Mana nzima, reka ndangize ndagukengurukira, kandi ndagukengurukiye ingene wabanye natwe kuva mu gatondo, ingene watwihaye turakwakira. Mana ugira neza, turagukengurukiye kandi no ku mwanya wose tugiye kumara ngaha, kuko Mana nzima ngukengurutse abayongeje. Turagushimiye ku byabaye byose, kandi turakwizigiye ko nibizoba. Reka Yesu Kristo tugamburukire, dusenge rya sengesho watwigisha. Dawe wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ninahazwe, ubwami bwawe nibukwire hose, ibyo ushaka nibigirwe ku isi no mu ijuru. Uduhe ibyo kurya bidukwiye umunsi, uturekure ibicumuro byacu uko natwe turekura abatugiriye nabi, ntuduteranye ibitwosha nabi, yamara udukiza akabi. Amen. Tuyetse ku muvyeyi Bikira Mariya, tugira ikigongwe Mukama. Ku izina rya Data, rya Mwana, rya Mutima Mweranda. Amen. Murakoze cyane. Amashi menshi kuri nyakubahwa umukuru w'igisagara cya Bujumbura. Amashi menshi ku Mana yacu. Nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi n'umutambukanyi wanyu, nyene iteka mukuru w'inama ishinga amateka n'umutambukanyi wanyu, nyene iteka mukuru w'inama nkeguza amateka n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa cegera c'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, nyakubahwa mushikiranganje wa mbere n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa muhuza w'abarundi n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa murongoye sentare ijejwe kubahirizwa ibwirizwa nshingiro n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa murongoye sentare ntahinyuza, banyakubahwa bashinga amateka, banyakubahwa bakenguza amateka, banyakubahwa bashikiranganje mugize leta y'u Burundi, banyakubahwa babura amatari bagenzanje mugize intara zigize igihugu cy'u Burundi, banyakubahwa muserukira ibihugu byanyu mu gihugu cyacu cy'u Burundi, banyakubahwa murongoye amashengero n'amadini
muri hano mwese mwadufashije kuremesha no kuzoremesha kino kiganiro, nyakubahwa musanteri wa komine nziza ya Ntahangwa mwatwakiriye, banyakubahwa abasanteri mwese murongo ya makomine agize igihugu cyacu cy'u Burundi, banyakubahwa mwese umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye, banyagisagara, Noel nziza, Noel nziza, ni musangwe Noel nziza, ivuka ry'umukama Yesu Kristu n'umwami w'abami mu isi yose. Assalamu alaikum. Nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, mu nkundire nifatikanye n'umuvyeyi yadushize mu maboko y'Imana, nshimire uhoraho we yarinze uburundi n'abarundi kuva umwaka wa 2020 ugitangura, ikadusimbisha imitego yaba iyo tubona niyo tutabona kugeza uno munsi. Nihabwe icubahiro, mumfashe mu kwishimira, tuyikomera amashyi menshi cyane gose. Ku izina ry'abanyagisagara ca Bujumbura no ku izina ryanje nyene, nagira ndabahe ikaze nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi n'umuryango wanyu wose, nongera ndabakengurukira ku iteka mwaduteye kuri uno munsi. Kaze mu banyu, muje mu babakunda, nongere shengero ry'Imana ndabasabe mumfashe dukuru ubwatsi. Turahaye kandi ikaze abatumire bahire mwashoboye gushika ngaha, na cyane cyane abakozi b'Imana n'abihebeye Imana mwese mwaje kudufasha gushikana amashimwe. Kaze mwese, turabifurije kuroranirwa umwanya wose tugiye kuzomarana hano mu gisagara ca Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi, kuri kino kibuga ca ETS Kamenge, aho tugiye kuhamara imisi 5 dukengurukira Imana yacu ku vyiza byinshi yadukoreye. Twagira kandi dushime bimwe bivuye ku mutima kuba igisagara ca Bujumbura arico catewe iteka canke catewe iteka kikaberamwo kino gikorane c'amashimwe giheza umwaka. Nagomba mumfashe kuri ivyo byose nadondaguye, mu ntiza amashi dukomera Imana yacu. Haraciye imisi mikenya gusa iki gisagara gitewe iteka ryo gusozera canke ryo gusozererwamwo urugendo rw'urumuri rw'amahoro, aho naho nyene wari umunezero udasanzwe ku banyagisagara, naho nyene mukaba mwebwe nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi mwari mwaje kudutera iteka mu kwifatanya natwe. Nsabe rero kuri ivyo vyiza vyose abanyagisagara tugaragaze umunezero mwinshi dufise mu gukoma amashi menshi cyane gose. Nyine icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi, batumire bahire. Iki gikorane c'amashimwe kibereye uyu mwaka ngaha mu gisagara ca Bujumbura kije hageze. Inyuma y'inyigisho zitandukanye tuzoharonkera, turemeza tudakekeranya ko
arakanya keza ko kwirimbura mu byo twakoze muri uyu mwaka tugiye gusozera, maze aho dusanga tutakoze neza twihe intumbero yo guhindura, mbere tugaca twiha n'amahangiro mashasha mu mwaka tugiye gutangura. Mboneyeho akaryo keza rero ko gusaba abanyagisagara mwese n'indongozi zitandukanye kuzokurikirana no gufata nkama inyigisho n'impanuro tuzoronkera hano muri kino kibanza. Nyene icubahiro, aya mashimwe turiko dushikanira Imana turi kumwe n'abakozi b'Imana n'abihebeye Imana bava mu mashengero n'amadini atandukanye, vyerekana bwa bumwe twiyemeje kunga mu butandukane bwacu, ari naho Imana idahengeshanya guhezagira igihugu cacu c'u Burundi mu mpande zose. Nico gituma nkengurukiye kandi abakozi b'Imana bose bashoboye gushika ngaha ku ntererano nyinshi tubiteze ko muri iyi minsi tugiye kumara muri kino kibanza. Imbere yo kurangiza rino jambo ry'ikaze, nagira nsubire nibutse abari ngaha bose yuko ikiza coronavirus cateye isi yose n'u Burundi budasigaye inyuma. Tukaba tumaze iminsi tubona ibiharuro vy'abandura vyasubiye kuduga hano mu gisagara ca Bujumbura, ariko tubandanye duhimiriza abenegihugu gukurikiza amabwiriza n'impanuro duhabwa n'ubushingiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida. Ni naho tuzoba turiko turashira mu ngiro ca civugo kivuga kiti ndakira sinandura kandi sinanduza virus. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, batumire bahire. Mu kurangiza nagira nshime bimwe bimva mutima iyi ntumbero ya leta y'u Burundi yo guha Imana ikibanza ca mbere, ikanabishira no mu ibwiriza nshingiro, bikaba ari navyo turiko dushira mu ngiro. Aha turiko turangiza umwaka mu munezero, twishira mu biganza vyayo, nibandanye ihabwa icubahiro. Nonge kandi kubakengurukira nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi n'umutamukanyi wanyu kwiteka mwateye igisagara ca Bujumbura mu kwifatanya natwe muri aya masengesho yo gusozera umwaka dushima Imana. Nciye mboneraho akaryo ko kwifuriza umwaka mushasha mwiza uzobabere muhire, umwaka w'imihezagiro n'iterambere kuri mwebwe, ku muryango wanyu, mbere no ku gihugu cyose. Niharambe Uburundi n'abarundi, Imana nihezagire Uburundi n'abarundi. Murakoze. Arakoze cyane mwubahwa mukuru w'igisagara ca Bujumbura. Tumaze kumva ijambo ryiza ry'ikaze, reka ubu naho umukozi w'Imana Ambassadeur Albert ashika hana dusomera ijambo. Reka munyemerere nyene cyo mukuru w'igihugu n'umutamukanyi wanyu mu vyubahiro dusaba abantu bahaguruke duha Imana icubahiro. Reka dusome ijambo igisomwa categuwe muri kino gikorane mu cete ca Yakobo igice ca 3 kuva ku murongo w'10 gushika ku w'18. Mu kanwa kamwe havamwo umuhezagiro n'umuvumo. Bene data, ibyo ntibikwiye kumera bityo. Mbega iriba ryodudubiza amazi aryoshe nayo mu rurazi mu mbi zimwe? Bene data, mbega umusukoni woshobora kwama elayo canke umuzabibu wokwama insukoni? Niko n'amazi y'umunyu adashobora kuvamwo ayaryoshe. Itandukaniro ry'ubwenge bw'isi n'ubwenge bw'ijuru. Ninde muri mwebwe w'umunyabwenge kandi w'umuhinga
niyerekanishe ibikorwa byiwe ingeso nziza mu bugwaneza bufatanije n'ubwenge. Ariko namba mugira ishari ry'inkazi mu mitima yanyu, mugakunda kwireba ibice, ntimwirate mubesha mucumura ku kuri. Ubwo bwenge sibwo bwururuka buvuye mu ijuru, ariko n'ubw'isi, n'ubw'abantu, n'ubw'abadayimoni. Kuko aho ishari riri hamwe no kwirema ibice, ariko aho umuvurungano uri n'igikorwa kibi cyose. Ariko ubwenge buva mu ijuru, irya mbere buratunganye, kandi n'ubw'amahoro, burengenga, bukunda kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'ibyamwa byiza, ntibukekeranya, ntibugira uburyarya. Kandi imbuto zo kugororoka zibibwa mu mahoro n'ababangurukanya. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Kaze mufate ibyicaro. Kaze baririmbye. Sangiritera ry'umukama Imana yacu ani wacu mu gisagara. Magiriye muri meri ya Bujumbura, ikaze ugubwe neza, amahoro y'Imana abane namwe. Umukama Imana atuzigamire hamwe. Muri meri ya Bujumbura,
imana igutera iteka wakira indongozi zacu uyu munsi ni umunsi udasanzwe twishime uririmbe utambe kingi n'abashyitsi twishime uririmbe utambe kingi n'abashyitsi uririmbe utambe kingi n'abashyitsi
Oh, ni jewe na wewe tulivyabona vy'Imana turabasodabaye tulivyabona vy'Imana turabasodabaye abasenga twigumire muri Yesu nawagume muri twebwe abakristo twigumire muri Yesu nawagume muri twebwe abarundi bigumire muri Yesu nawagume muri mwebwe yo ni jewe na wewe yego ni jewe na wewe tulivyabona vy'Imana turabasodabaye tulivyabona vy'Imana turabasodabaye abakristo bigumire muri Yesu nawagume muri mwebwe bihebeye Imana bigumire muri Yesu nawagume muri mwebwe abakozi ba leta mwigumire muri Yesu nawagume muri mwebwe ni jewe na wewe yewe ni jewe na wewe tulivyabona vy'Imana turabasodabaye tulivyabona vy'Imana turabasodabaye bikorera ibyaha muri Yesu nawagume muri mwebwe n'abalayika bigumire muri Yesu nawagume muri mwebwe ni jewe na wewe twese ni jewe na wewe urya tulivyabona vy'Imana tulivyabona vy'Imana turabasodabaye bihebeye Imana bigumire muri Yesu nawagume muri mwebwe isi yose twigumire muri Yesu nawagume muri twebwe ni jewe na wewe yego ni jewe na wewe tulivyabona vy'Imana turabasodabaye tulivyabona vy'Imana turabasodabaye Yesu koziza wangiriye bitagira ingero jewe rero ngomba kugushimira Mana mukukugenera koziza wangiriye bitagira ingero kugushimira Mana kukugenera koziza wangiriye bitagira ingero urukundo rwawe Mana urukundo rwawe Mana kugira ngo nagushimire Mana umutima niwo ndaguhereje nicyo gituma ngomba kugushimira Mana kukugenera koziza wangiriye bitagira ingero urukundo rwawe Mana urukundo rwawe Mana nashimwe
ndakushimire Mana yanje umuyo awanje iwo ndaguhereje icyo gituma ngomba kugushimira Mana nuko kugenera ubwiza wangiriye bitagira ingero urukundo rwawe Mana urukundo rwawe Mana urukundo rwawe Mana urukundo rwawe Mana ashimwe Roma kugira ngo ndagushimire umutima iwo ndaguhereje nicyo gituma ngomba kugushimira Mana nk'uko kugendera ubwiza wangiriye bitagira ingero nicyo gituma ngomba kugushimira Mana nk'uko kugendera ubwiza wangiriye bitagira ingero. Barakoze cyane Saint Augustin. Mengi mazuri tumeyaona, Mungu umetenda, Ni kweli wewe uweza, ulitamka vitu vikao, neno tulatosha, ukasema umetenda. oh, bahari Shamu Israeli, uliwavusha, Watoa utumwani, watumishi wako umewapa, yote waombayo, ikiwa umependezwa. uamualo hakuna wa kulipinga, hakika wewe ni Mungu Wajote, unatawala dunia na vilivyomo, makuu umetenda. Jehova, Tumeona tumeuona Baba, mkono wako Bwana, Mungu, matendo yako Bwana ni makuu. umetutoa mbali kweli. Ukatushika Oh, mkono, Mungu, mahali uliona pekee. chini Chini hata chini ya watu. tunawainua. Oh, Mungu, Bwana utukufu ni zako milele. twasifu jina lako milele, tutakusifu daima, wewe mwema, tutaishi kwako. Tumeona Tumeuona Baba, mkono wako Bwana Mungu, matendo yako Bwana ni makuu. umetutoa mbali kweli. Oh, Mungu, Mahali uliona pekee. chini hata chini ya watu. tunawainua. Bwana utukufu ni zako milele. Twasifu jina lako milele, tutakusifu daima, wewe mwema, tutaishi kwako. Urashobora kumutambira gatoya umwami wawe. Ndashaka kubona abantu banezerewe, abantu by'ukuri babonye ukuboko kw'Imana. Msalabani ulitufia, ulitupenda, Dhambi zetu ukabeba. baraka zako tuliziona, kweli tumeona, hakika unabariki. Hata vipaji wewe ndio utoa, umetuwezesha, tunaimba na kusifu. Walio haki hutoa acha, uliwaahidi hata mwisho wa dahari. Watu wako umewapa mamlaka, kwa jina lako Yesu Waponye. hauna ubaguzi, wote ni sawa kwako, umetuita Yesu. Tupone. Tumeona
aho nyene mugihagaze tubandanye duhimbaza umwami w'abami mukivyagurutse mu bibanza vyanyu. Uwo mwami hari ahantu yadukuye kandi hari ahandi yiteze kudushikana kubw'ubushobozi bwayo. Urashobora gukomera amashyi umwami w'abami yarize igihugu cy'u Burundi aturindira abavyeyi bacu ishimwe n'icubahiro bibi vyayo. Uhoraho we, reka tugushime tugutazire kuko urabikwiye. Wadukuye mu bugaragwa aho twasenga abisi badutuka ngo ntitubikwiye, mana nubaharire. Wadukuye mu bugaragwa aho twasenga abisi badutuka ngo ntitubikwiye, mana nubaharire. Uhoraho we, reka tugushime tugutazire kuko urabikwiye. Wadukuye mu bugaragwa aho twasenga abisi badutuka ngo ntitubikwiye, mana nubaharire. Wadukuye mu bugaragwa aho twasenga abisi badutuka ngo ntitubikwiye, mana nubaharire. Ntibamenye urukundo rwawe rwari igitangaza, icyo wasezeranye utegereza kugishitsa. Ntibamenye urukundo rwawe rwari igitangaza, icyo wasezeranye utegereza kugishitsa. Soma Zaburi igice 50, 15, utunyambaze